Nyakubahwa mwese ndongozi zitandukanye mu mirimo y'igihugu, nka nyakubahwa mwese bakristo bavukanyi, barundi mwese, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, tugire Kristo, tugire Kristo. Ku by'ukuri ndafise akanyamuneza kenshi cyane, nongera ashimira n'Imana mushobora byose ko yadufashije tukagumya iri banga ryayo. Imana yaradufashije turayimenye, so kuvuga yuko abarundi ubu ariho bamenye Imana, ahubwo twagarutse ku muzi kuko kuva kera na rindi abarundi bamwe bemera Imana imwe rudende. Nta gishushanyo na kimwe c'Imana cigeze kibaho muri Burundi. Abarundi twamye twemera iyo Mana imwe, kandi tuzi yuko ari yitanga inka n'ibibondo, ari n'isi n'ijuru. None rero kubona twaragarutse ku muzi, tugasubira kumva yuko iyo Mana ariyo ifise ikibanza ngaha mu gihugu cacu, natwe tukavuga tuti ishaka ryayo riranguke kuri iyi si, ivyo ishaka biranguke ngaha mu gihugu cacu nk'uko biba mw'ijuru. Koko iyo Mana yatwibukije ikatunika mutima mweranda, akadukebura, nagomba tumufashe tuyikomere amashyi. Si ibintu bisanzwe na bukebuke, si ibintu bisanzwe, kuko ntawe utazi ingene imitima mibi yari yarinjiye mu gihugu cacu, tukama mu njyane z'urudacana turutavanako, tukama turi abantu dufitaniye ishami n'inzigo uko bukeye uko bwije, turyana. Igihugu cacu turagifutanya kandi cari igihugu ciza cane. Hanyuma Imana iramenya abicako. Ku vy'ukuri nitwabona umunsi tugeze mu bihe vyiza, nta nguvu z'umwana w'umuntu, si inkomezi zacu, ntihagira abazokwiyemeza ngo ni jewe, ngo ni wewe, ngo ni twebwe twabigize. Ni Imana yavugiye mu mugwi w'abarundi. Mbere jewe sindanavuga yuko ari mu bagumyabanga, kuko nabo bagumyabanga nyene twararondeye dusanga nta n'umwe yigeze atumira uwundi ngo tugende ngo muri urya muhari. Basanze bahuriyeho. None ninde yabahuje atari iyo Mana nyene yashaka ingene itabara Uburundi? Ivyo ari byose Imana yarumvise amarira abarundi twari dufise, hanyuma mu barundi nyene havamwo abicako kugira ngo basubire kwibuka iyo Mana. Buke rero murabona yuko Imana yagiye irakora ibitangaza, yagiye iradukorera. Akararo nama mvuga nuko twokwama tuyishingira intare. Nta na hamwe byakabonetse aho abantu bahora bagwana bakoresheje ibigwanisho, bahura bakagwana mu nda bafise ivyo bigwanisho nyene, bakagira ikambi imwe, bagacungera umutekano w'igihugu. Umwe akemera akaryama, uwundi ariko acunga umutekano, akemera agasinzira. Ni ivy'Imana saha iwacu. Nta muntu rero yokwiyemeza. Imana yaradufashije ikamutima mweranda, ariko ngashimira abarundi ko twemeye kugurukira iyo Mana, mutima mweranda akatuvugiramwo. Ibitangaza tubona ni vyinshi, murazi ubwicanyi bwabaye. Nta n'umwe yokwiyumvire ko abarundi twosubiye kwicara hamwe turabana nk'abarundi. Mu minsi iheze umugwi ujejwe kumenya ukuri, ukurondera ukuri no kurekuriranira, waratanze icegeranyo ca mbere c'ivyabaye mu 1972. Uvyumvise nagahomera bunwa. Ahubwo iyo ataba Imana hariho abari guca bahahamuka. Mugabo twagumije umutima mu nda, tuzi yuko bijya vyadushikiye ahubwo ari vyo bizotuma dusubira kunywana. Kubona abarundi bose baragumije umutima, ababikorewe n'ababikoze bose, twese tukaguma turi abarundi. Ubu biriko birabonera ko Imana iriko iratunga kugira tubumwe. Ico ni igitangaza Imana iriko irakorera Uburundi. Turiko turatoha rero, turiko turatoha, nitwemerere Imana kurya tuvuga igisabisho ca Dawe wa twese uri mw'ijuru. Ivyo Imana ishaka bibe mu Burundi nkuko biba mw'ijuru.
tuyemerere kuko turabona ibyo iriko iradukorera si bito. N'ubu nyene tuvugishije ukuri, namwe ndaba ivyegeranyo vyo kw'isi yose ku kiza c'umugera wa coronavirus. Mu Burundi bakavuga bati abicandagishije n'ubusa kw'ijana. Mugabo abarundi ntitwigeze duhagarika gukora, kiraza tukagwana naco kikagenda. Ni Imana nyene kwirwanira, none dufise iki gahera? Turi igihugu ca mbere gikenye kw'isi, mugabo haje kiza n'isi yose itetemera. Mu Burundi birashoboka ko duhangana, ngoma nkurikirana ibindi bihugu kugira wipimishe utanga amahera, nta muti baguha. Muga twebwe mu bukene bwacu tugapima abantu ku buntu, tukabavura ku buntu mu bukene bwacu, none tuyakura. Ni Imana iriko irakora. Nararavye ingene cari cimonogoje muri ukwezi kwa12, aho ngira ngo uwutanduye naho Imana gusa, ariko twararondeye mu bitaro n'abantu bashika 50 bagiye, kandi bose barakira. Kubona igihugu cari gishitsemwo abantu barenga 10,000 banduye, ntihagira abaja mu bitaro kandi bagakira bose. Mu cegeranyo narose kwa Mungu w'indweze, icegeranyo wenyene ucuvuga uti Imana ntaziviko. None ko twasanze mu Burundi bwose ata abantu 500 bari bagwaye mu ndweze, tuvuye ku bihumbi n'ibihumbagiza. Ibi vyose ni Imana iriko irabikora. Murabe ingene turiko turarima twimbura. Tuze turasoma ijambo ry'Imana, kuko Imana yavuze iti nimwakurikira inzira zanje, ingingo zanje, mukihatira kubana nanjye kunsenga, nzokugurira ijuru rive mw'imvura igwe, muzorima mwimbure. None Barundi bene wacu, twame tuzi yuko iyo Mana yacu ariyo iri imbere, kandi ntitubivuge mu majambo gusa. Ubu rero tuvuga tuti turatanguye urugendo rushasha. Erega umwaka wose ni urugendo rushasha. None rero nagira mbanze ndabifurize umwaka mushasha mwiza w'2022. Uw'ibihumbi 2021 twawuhejeje turi mu munezero, mu gisabisho, turi kumwe n'Imana. None turahimbawe kubona umugabo wa Saint-David nawo uciye utwinjiza gutangura umwaka tuwutanguye neza, tugende turi mu Mana. None rero impanuro Imana iduha tugume tuzumva. Aha twaje kurondera ubuntu, tube abantu nyabantu, abantu bazi umuvukano, bazi ubuntu. Ubwo buntu wowe ufise nanje mfise, nta kindi kizobitwigisha atari ijambo ry'Imana. Tuba umwe, kuko umuvyeyi wacu ni umwe, ni Imana. Ivyokumvikana rero ko twoba twavuze tuti Imana niyo itugaba twese, hanyuma tugaca dutangura kuja mu yindi nzira itari iy'Imana, tuba tugambaraye. None rero muri iki gikorane kizomara iminsi 3, cane cane nasaba mwebwe indongozi, kiri igihe co guhinduka. Abarundi, abenegihugu bakenye vyinshi, barafise ubukene. Indongozi rero nimuzibere, nimubabere amaso, mwamuri incabwenge kugira ngo mubacire ubwenge, duce inzira nziza. Akarengane tukavavanure nako, tuvavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu. Abagira politike bagire politike, umwe wese ku karangamutima kiwe. Mugabo tuzi yuko ako karangamutima kose arakaza akarondera neza abenegihugu. Ntuvuye ngo ko turasangiye akarangamutima n'urya ngo duciye ducanamwo. Uwufise akarangamutima katarondera neza abenegihugu, nyakubahwa Musenyeri yavuze ati nuwaje aje kurondera ibiti ngaha kugira akingire ibiti vyiwe yoshaka igihe. Ubuzi yuko afise akarangamutima katagirira neza abenegihugu, nawe nyene yoshaka umuganga akawufuta. None ko twese turondera neza y'abenegihugu, ariko tugume twibuka ko turi abantu twengengana.
na Petero yavuze ati nipfuza Paul umutumwa Paul yaravuze ati nipfuza gukora icyiza mu ikibi kikantanga imbere. Turi abantu naho rero icyo kibi twebwe twipfuza icyiza dusaba Imana igumane natwe kugira ngo icyo kibi nacyo Imana igitangire. Erega Imana iratangira ibibi bituzamo, inyosha mbi ikazitangira, twebwe tuguma mu maboko yawe. Nta politike n'imwe ibaho utagira ubuntu, utagira urukundo, utubaha mugenzi wawe, utamubungabunga mu buzima bwiwe. Iyo si politike, ivyo navyo ni Imana itwigisha. Imana iratwigisha kutaba ibinebwe kuko yaduhaye iyi si ngo tuyirime tuyibungabunge. Ivyo bintu ni ngenderwaho. Kurya utakoze, kandi Imana yaduhaye amaboko, inguvu zo gukora, umenye yuko ubunyoye amaraso y'abandi ubucumuye. Tugume rero duhimirizanya, twese turerane, twengengane, turi mu Mana, nta na kimwe kitazoshoboka. Tuze turasaba rero shimire mwebwe bihebeye Imana, mwebwe basaseredoti, mwebwe bamenyeshamana, abapasitori, abari mu madini atandukanye, tugume kugisabisho twese, mugoye no gusabira cyane cyane twebwe indongozi. Ndakenguruka cyane kuko nta shengero na rimwe ritadusabira. Mukomeze umurego, erega Imana iringingwa. Ntushobora kuvuga ngo ko nayisenze ejo nguno munsi ngo nje nsiba. None Yezu we atagira igicumuro, ari umwana w'Imana, ntiyama ariko arayisenga. None Yezu wenyine yarasenga, twebwe tureke. Dukomeze igisabisho kugira tugume mu muhora w'Imana, kuko wibagiye gusenga ucuja muri hahandi bavuga ngo wari mu kibanza cya kure cyane. Mubandanye namwe bamenyeshamana, muze murayakura mudahenge cyangwa uko nibyo mwiyemeje, kugira natwe muze muraduhanura mutwereka inzira itumbereye ishobora gutuma abarundi biyumva muri uwo murima w'Imana, koko tuwugire umurima w'Imana. Ntimuze rero mutinye kuza muraduhanura. Mbere muri iyi minsi itakazaho n'inyigisho cyane cyane ku ndongozi. Hari icyo n'amahunda ndakunda ubuturya kandi ntihagire uzoza dusiga amavuta, ahubwo twereke aho indwara iri, mutwereke n'ingene twoyivamo. Abazokwigisha ntibaze batinye kuvuga ati badome ku rutoki ahari indwara dukeneye gukira. Uza gukira indwara nawe arayirata wase ko abantu bayivuga, ucuguma wiyeza ngo urakomeye, ejo ukazotembagara ukazi ko watembagaye. Abigisha rero ntimuze mugire ubwo, mutwereke inzira itumbereye y'ijambo ry'Imana. Hanyuma ndizeye yuko abazoza ntiboburamwo n'abakeyi bakira. Turose burya ku munsi hakaboneka 10 bakira mu ndongozi, bakiza benshi. Nicyo gituma rero twaje kugira ngo dukire. None ndabifurije mwese ibikorwa byiza muri ikoraniro, Mutima Mweranda azaze abane natwe, n'uzoba ahari n'utahari mugoye mudusabira mu mihingo yose y'igihugu. Tugume dusaba, mudusabire, dusaba Imana igumane natwe, Uburundi koko bube